Je nitwa Nzagendera Mathias abandi umunyagihugu ngari bisanzwe caraduhungabanije cane cane ku borozi cane mbere no mu bundi buzima busanzwe bwarahungabanye. Inka zapfuye, impene zapfuye, ubu bose ruba ruruhombo ku mwenegihugu no ku gihugu. Ikindi murabona ko hariho ababa batunzwe n'ivyo bitungwa bagenda kw'isoko bakadandaza basanga bararose ico bararira, akarangura umuntu akamuha agatahe, akarangura inka canke impene akadandaza yakorerako 5 karonka rasiyo y'uwo munsi. Mbako nk'abo nabo bace baja mu kindi kibazo. Ikindi abanywa amata vyarahagaze gatoyi imisi itari mike, muga mu nyuma baravyize abahinga baraza barugurura amata arashoka. Mbako nubwo rwabaye uruhombo ku bakamyi ko kumara nk'indwi 2-3 udashora amata kandi ukama si ntiba vyoroshe. Ikindi ku buzima bwa komine bwarahungabanye cane kuko amahera ya komine barayinjiza avuye kw'isoko, mbako atasubiye kuboneka, imigambi myinshi yaciye ihagarara kuburyo no mu manama menshi musitanteri aza aragirisha yaguma akigarukako cane. Ikindi abantu basanzwe bafungura akanyama urabona ko ari na benshi, urabona ko cabaye ikibazo kirekire, barabura akanyama bafungura. Gusa ubu biriko biraza kuva aho bacanciye ibitungwa baratanze imisi yo kubaga. Hariho rero bamwe babaga kandi nubwo babaga ntizibakwira ko babaga ari bake kandi abazikeneye nabo baba ari benshi. Mbako nubwo nako kakiri agahombo cane. Isanzwe rero ntavuga ngo vyaduhombeje gose kandi mu buzima hafi ya bwose ko igitungwa mu bisanzwe nocita hari nk'ubuzima ku mwenegihugu cane cane muto muto. Kandi ubuzima bw'umwenegihugu muto muto nabwo buhungabanye, burya n'igihugu ntigisaba gutera imbere. Kuburyo bitera imbere kubera hariko ibiriko birinjira kuko n'amatagisi mbako adasubira kwinjira ava muvyo bitungwa cahagarara. Abahora baronka akazi bice muvyo bitungwa mbako akazi kaba gahagaze. Abahora bafungura cane mu vyo kugira amagara meza mbako bica bihinduka, usanga ari ibibazo birebire. Umurindi si mwinshi kuko ababijeje barashizeho intunganyo, ababaga ni bake si benshi, n'ibitungwa ntibiba ari vyinshi. Nk'akarorero mw'iyi misi hariho uwaguze inka zirenga 15, uburyo izo nka zarahagaritswe baje bazihagarika ko nta ruhusha yari yarose. Mba iyo baretse bigasaba kuba nk'ubwa mbere birashika ko ingwara ikaba itarahera neza, ugaca usanga ibindi bitungwa birasigaye kwandura, ubwo dusubiye inyuma gusumba. Kugira nico catumye batararekura ngo isoko ireme. Abahinga babijejwe baracavyiga nabo nahageze bazotanga amatangazo babitumenyesha. Ico tubasaba bwa mbere no gukurikirana ibitungwa cane kugira iyo ngwara ntisubire kuduga, kuko turabona ko umenga iriko iramanuka. Vyoba ari vyiza cane ntabe gusamara canke kwijajara, oya babandanye bashiramwo inguvu nkuko bari basanzwe. Baba badufashije cane kugira tugire icizere ko mu misi mike iri imbere bazotwugururira hanyuma tugasubira kw'isoko nk'abandi.